kuva Burundi bwabaho nta kindi gihe nk'iki cyane bwagira ngo igisirikare cyo Burundi gishira ingufu nyinshi cyane mu bijanye n'umutekano cyane mu kugura ibikoresho by'intambara bigezweho. Hari abavuga ko kuba Burundi bwarihutiye cyane mu kugura systeme y'ubwirinzi bwikirere ikomeye cyane yitwa Pansir S1 ikomoka mu Burusiya, ngo Burundi bwa bwagize amakenga cyane ku ntambara z'ubu zisigaye zigwanishwa amadrone na cyane barabye ku ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Abakurikirana iby'iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko yatumye Burundi bushira ingufu nyinshi cyane mu bijanye n'igisirikare, harimo no kugura ibikoresho bigezweho by'intambara, harimo n'ubwirinzi bw'ikirere bukomeye cyane bita Pansir S1. Ubwo rero n'ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere air defense bugenda ku modoka nini cyane za gisirikare, ishobora kugwanya drone, misile, helicopter yihuse cyane kandi ntihagire ikicaruka. Ikoresha misile mu kurasa ibiri kure cyane, igakoresha inkoho nini mu kurasa ibiri hafi, ariko igakoresha radar ziyifasha mu kumenya aho drone cyane misile ziri. Ariko rero igitangaje nuko abantu benshi bakeka ko Burundi bwatanguye gushaka kugura ubwo bwirinzi bw'ikirere kubera intambara yari kugegereza ku mipaka y'u Burundi va mu burasirazuba bwa Kongo. Yamara ubirabye neza ico sico nyamukuru catumye Burundi bushaka kugura Pansir S1, naho nabyo biri mu byatumye Burundi bubona ko ubwirinzi bw'ikirere bugenewe cyane byihuta. Ariko yamara rero uwo mugambi wo kugura Pansir S1 so wavuba kuko myibuke mu mwaka 2018 umushikiranganje wo kwivuna basi Emmanuel aho mvukiye yagiye mu nama ikomeye cyane mu Burusiya yarijanye no gukomeza igisirikare hagati y'u Burundi n'u Burusiya. Uburundi bwari bwarungitse intumwa za gisirikare zirongowe na Emmanuel ntaho mvukiye. Muri iyo nama rero yarimwe abategetsi bakuru b'igisirikare cy'u Burusiya. Iyo nama rero nibwo umushikiranganje wo kwivuna base Emmanuel ntaho mvukiye yacasaba Uburusiya ko Uburundi bushaka kugura ubwirinzi bw'ikirere, kandi byari bisabwa byose Uburundi bwari bubikwije, kandi Uburusiya bwarabyemeye bidatevye. Mu mwaka 2023 hari mu kwindwi nibo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaje mu Burusiya mu nama ikomeye i St Petersburg, ari naho yaca yihurira na president Vladimir Putin w'u Burusiya. Aho rero niho yaca shimira bikomeye Uburusiya ku mubano mwiza mu bya gisirikare Uburusiya bufitanye n'u Burundi. Mu bisanzwe Uburusiya no Burundi ni inshuti zikomeye cyane mu bijanye n'igisirikare, kuko nk'ubu hari na radar Uburundi busigaye bukoresha zavuye mu Burusiya. Ni nka radar zitwa P18 Talek ndetse na P19 zose zikorerwa mu Burusiya. Mw'imisi kandi biravugwa ko Burundi butari ko bukura ibikoresho by'intambara mu Burusiya gusa, ahubwo ngo igisirikare cy'u Burundi canegire igihugu ca Turukiya bidatevye. FDNB yaciye igura drone zikomeye cyane nk'iyitwa Bayraktar TB2 ndetse n'izindi zo mu bwoko bwa Bayraktar. Akenshi byatangajwe n'uruganda rukomeye cyane rwa Bayraktar. Izo drone rero zikaba zizwi mu bitero bikaze cyane ndetse no mu bunetse. Izo rero zikaba ziniyongera kuri helicopter zikomeye cyane zari zaramaze gushika mu biko by'ibikoresho by'intambara nk'iyitwa Mi-2400 ndetse kandi n'ibindi bikoresho byinshi by'intambara Uburundi bushobora kuba bwaraguze vuba. Mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kugaruka ku bikoresho bishasha by'intambara Uburundi buheruka kugura. Prosper ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko ariko nitwa cyanda gusaba no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, waheza nkakubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva handi, nyuma tukisanga tuzi ibyo benshi batazi. We gusa ntega biringire cyo nkwibwirira ku bijanye n'igisirikare cy'u Burundi. Ndanaguha ikaze. Abasesenguzi benshi mu bijanye n'umutekano wo mu karere bakunze kuvuga ko igisirikare cy'u Burundi catewe impungenge nyinshi cyane no gukorana hagati ya leta y'u Rwanda n'umuhari wa AFCM 23, kongera ko n'inyeshamba za bidasanzwe zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ari nayo mpamvu ahanini Burundi bwagiye gufasha igisirikare ca Kongo mu kugwanya uwo muhari w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ugwana n'igisirikare ca Kongo FARDC. Birumvikana cyane koko nimba M23 ikorana n'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za bidasanzwe, leta y'u Burundi yategerezwa kugira icikoze byihuse cyane. Mu bisanzwe bidasanzwe isanzwe ifise ibirindiro bikomeye cyane mu bice bimwe na bimwe mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajepfo, nko muri Itobwe, Fizi, mu bice bimwe na bimwe bya Uvira ndetse no muri Mwenga. Bivugwa ko igisirikare cy'u Burundi catangiye kuhagabira cyane igihe M23 yatera yegera umuji wa Minova uri muri territoire ya Kare. N'ahantu hari strategique cyane kubera ko ugifashe abagenzura inzira ihambaye cyane, kubera ko Minova iri ku nzira ihuza umuji wa Goma ndetse na Bukavu. Byaraboneka neza ko ufashe Minova abafise urufunguruzo rwo gufata Bukavu byoroshe cyane. Ifatwa rya Minova ryaroroheye cyane M23 kugara ubufasha buva mu majaruguru. Minova kandi iri ahantu hahanamye, birumvikana cyane ko uri hejuru bimworohera cyane gutsinda uri hasi. Aha rero niho yaciye yinjira muri Kivu y'Epfo biyoroheye cyane.
Bivugwa ko kandi rero ngaha ariho vyaje kugona ingabo z'u Burundi kubera ko M23 yari kimanuka yegera ahari ibirindiro vya Red Tabara, kandi Red Tabara ifise ibirindiro neza na neza mu misozi yegereye ivyo bice. Bivuze ko Red Tabara iyo misozi yizi neza cyane, kandi Red Tabara na M23 bari basangiye umwasi umwe ari we FDRB, kandi uwo mwasi wabo ari w'igisirikare c'u Burundi yarabari hagati. Ingabo z'u Burundi zariko zigwana zishaka kurinda umuji wa Bukavu, ariko kubera ko inyuma yazo naho hari umwasi Red Tabara, bivuze ko baraswa imbere n'inyuma. Bivugwa ko kandi Red Tabara kubera ko yari imisozi yo muri ivyo bice yagiye amakuru menshi cyane M23. Ugukorana kwa Red Tabara na M23 biri mu vyatumye igisirikare c'u Burundi congereza ingufu nyinshi cyane mu bijanye n'umutekano. Ikindi mu vyatumye igisirikare c'u Burundi kihagabira cyane no kw'intambara z'ubu zabaye za digital. Ubu butsinda hanini abafise drone zikomeye, kandi M23 nayo ikoresha drone cyane. Bivuze ko Burundi bwategerezwa guhiga ubwirinzi bw'ikirere byihuse cyane kuko intambara yari kuyegereza ku marembo y'u Burundi. Igisirikare c'u Burundi rero categerezwa kugura amadrone agezweho kugira ngo gishobore kurinda umutekano w'u Burundi. Hari nka drone zigezweho u Burundi buheruka kugura, ndetse zimwe zikaba zaratangiye ibikorwa. Hari iyitwa Barkatar TB2. Iyi ndege rero ni indege itagira abapilote ikorwa n'uruganda rwitwa Barkatar Technology, ubwo n'uruganda rwo muri Turukiya. Izi ndege rero zahinduye isura y'intambara za bino bihe kubera ubushobozi bwazo. Izi drone rero sinini cyane nka zijya z'Abanyamerika, mu bisanzwe ziba zifise uburebure bw'amababa bupima metero 12. Izi drone rero nubwo ari nto ariko zifise ubushobozi buhambaye kubera ko zishobora kumara amasaha 27 zidahagaze ariko ziriko ziraguruka mu kirere, kandi zigashobora kuguruka hejuru kugeza ku metero 2600. Ivyo bigatuma bigora cyane inkoho zisanzwe kugirasa kubera ko ziba ziriko zigurukira hejuru cyane. Iyi drone rero burya inafise umuvuduko w'ibirometero 220 ku isaha imwe gusa, bivuze ko yihuta cyane. Iyi drone rero ikaba inafise ubushobozi bwo kurasa kandi ikabikora neza cyane. Izi drone rero za Barkatar TB2 zifise ubushobozi bwo gutwara misile zine zo mu bwoko bwa MAMR, ariko rero igitangaje nuko ziyobogwa na laser. Mu bisanzwe izo bombe ziboneka nkaho ari zito, ariko rero yamara ziba zifise ubushobozi buhambaye cyane kuko zishobora guturitsa ibimodoka vya gisirikare nka Blend. Izi drone rero za Barkatar TB2 zizwi cyane mu gukora ubunetse haba mwijoro canke ku murango kubera ko ziba zifitiye kamera zigezweho bita thermal cameras, zishobora kubona umwasi mu gihe c'ijoro naho atakamuri na gato ko bagahari canke mu bihu bitabona neza. Ariko izi ndege rero ziba zibona umwasi neza cyane. Igitangaje rero kandi kuri izi drone ntigisanzwe. Mu bisanzwe izindi kamera zikenera urumuri kugira ngo zibone neza, ariko kuri izi kamera za drone zo ziba zitandukanye. Izi drone rero ziba zifise uburyo zikoresha n'uburyo bwitwa thermal imaging. Ubu ni bumwe mu bushobozi buteye ubwoba cyane mwa zino ntambara za kino gihe, kuko umusirikare atabashobora kwinyegeza kamera zi drone. Umve uko bikora. Kamera zizi ndege za Barkatar zishobora kumenya umusirikare zikoresheje ubushuhe bumuturukamo. Mu bisanzwe umubiri w'umuntu asanzwe ushobora kugira ubushuhe bungana na °C 37. Mu gihe c'ijoro rero birumvikana umubiri w'umusirikare ubushushe cyane kurusha ibiti n'ibindi bintu bimukikije. Kuri screen y'umupilota yitwara ari hasi ababona abasirikare ari nk'utubuye twaka, bisigura ko bigoye cyane kuyinyegeza kubera ko zibona ubushuhe bw'umuntu. Kabone naho woba uri mu bihuru igumi kubona, ariko kandi ubwo buryo bunafise ingaruka nyinshi cyane mu gihe intambara iri kibera hegereye abasivile, kuko kamera z'iyo drone zidashobora kurobanura abasivile ndetse n'abasirikare. Ariko kandi izi drone zikoresha abahinga babiminuje kubera ko biba bisaba kwitonda cyane, kubera ko nk'ubu zishobora kurasa abanyagihugu b'abasivile zibitiranije n'abasirikare, ndetse zigashobora kurasa ibikoko zitarobanuye. Umupilota akoresheje izo drone hasi aba yarabyigiye, ategerezwa kuba azi neza amayeri y'abasirikare bakunda gukoresha mu kwinyegeza izo drone, harimo nuko bashobora kwigabaniriza ubushuhe bw'umubiri mu kwambara ibintu bidasohora ubushuhe. Ikindi baba bazi nuko ibikoko bitaba bifise ubushuhe nk'ubw'abantu. Ari kandi na murumuna w'iyo drone, ariko yo irakomeye cyane, bayita Barkatar akenshi bisigura ngo umutera cumu mu rurimi rw'Igiturukiya. Iyi yo ni nene cyane kurusha ijya ya mbere nariko ndavuga, kandi inafise ingufu zidasanzwe. Iyi drone rero kandi ishobora kwikorera toni imwe n'igice z'ibibombe, biratandukanye cyane n'ijya ya TB2 kubera ko yo yikorera ibiri 150 gusa. Iyo drone rero ishobora gusambura ibirindiro bikomeye cyane by'igisirikare ndetse n'imiji mu kanya gato cyane. Akenshi nayo nubwo ibiremye cyane ishobora kuguruka mu kirere ikagera ku metero 12,000. Ivyo bituma
atankoho canke bya muzinga bisanzwe bishobora kuyirasa bikayishikira. Mwibuke ya drone twavuga yo mu bwoko bwa Bayraktar TB2 kwikoresha ubushoboye mu kumenya aho abasirikare bari. Kuri iyo biratandukanye cyane kubera ko yo ikoresha ubwenge bukorano artificial intelligence. Ivyo rero bica bituma ishobora gusesangura amashusho yafashe ubwayo ikamenya ko icibona atari umuntu canke ari inka, ikamenya gutandukanya umusirikare ndetse n'umusivile bitabaye ngombwa ngo hagire umuntu ayiyobora. Izi drone rero burya zinakoresha radar za IS. Iyo rero ni radar ikunze kuba mu ndege z'intambara zikomeye cyane nka F-16. Iyo radar rero icituma ibona umwasi ari kure cyane mu birometero amajana na mbere yuko umwasi agibona. Iyi drone rero ntisanzwe kubera ko irasa misile bita cruise missiles. Akinshi rero ishobora kurasa misile zigenda ibirometero amajana 250. Ibi bivuze ko ishobora kurasa igoma muri Kongo kandi yibereye i Bujumbura. Bivugwa rero ko izi drone zigeze kuboneka mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Abantu benshi rero bakanemeza ko zaja muri Kongo ziturutse i Bujumbura. Ku rundi ruhande rero kompanyi zikora yemeje ko yazigurishije ku bihugu nka Kongo, Kenya harimo no Burundi, ariko ikavuga ko yagurishije ku Burundi ijya ndege natangwe ndakubigira yitwa Bayraktar TB2. Ariko naho iyo drone ya akinshi bivugwa ko yagaragaye mu ntambara ivuye i Bujumbura, uruganda rwo muri Turukiya ruzikora ntigwigeze rushira ku mugaragaro ko rwazigurishije ku Burundi. Ariko rero nubwo biba byagize ibanga mw'isi ya internet biragoye kugira ibanga ibintu nk'ivyo. Mbere na mbere banza wumve bino bintu. Duhereye mu 2022 umubano w'u Burundi na Turukiya mu bya gisirikare wariyongereye cyane. Habaye inama zikomeye cyane zagiye zihuza impande zibiri, u Burundi ndetse na Turukiya, baganiriye ku by'umutekano ndetse n'igisirikare. Mu ntangiriro za 2023 mu Burundi haje abayobozi bakuru n'inzobere mu bya gisirikare baturutse muri Turukiya bashikira i Bujumbura. Aha rero niho hatangiye kuvugwa ko u Burundi bwifuza kugura drone nka Bayraktar TB2 kugira ngo u Burundi bushobore guhasha inyeshyamba za Tabara ziri mu misozi miremire yo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyi nama kandi Turukiya yemeye guha imyimenyereza abasirikare b'Abarundi mu bijanye no gukoresha izi drone. Bidatevye kandi habaye iyindi nama ibera Istanbul International Defense Industry Fair. Muri izo nama rero niho hatangiye kuvugwa kwigurwa rya drone za Bayraktar. Kugeza ubu rero kubijanye n'ubwirinzi bw'ikirere, u Burundi bwari busanzwe bukoresha radar ziva mu Burusiya zitwa P18 Talek. Izi zishobora kubona indege ziri ku birometero birenga amajana 250. Izi radar rero zimenyerewe kuba ziri ku modoka z'ubwoko bwa IRAR 2320. Usanga zifise amantene manini agenda azunguruka kugira ngo zirabe ikirere cose kugeza kuri dogre amajana 360. Nubwo u Burundi rero bwari busanzwe bukoresha izi drone ariko zari za kera. Mu kindi gice ca kabiri ca kino kiganiro tuza kugaruka ku bindi bikoresho by'intambara bikomeye cyane u Burundi buheruka kugura. Yari Prosper ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa cyo ndagusaba gusa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi. Ciao ciao.